Hamwe mu ntara zo mu manuko RPA yamenye ko hakibonekeza ikena gifumbire ya fomi ni mu Rumonge. Amasoko yacu muri komine ya Burambi amenyesha ko iyo fumbire baherutse bayitangira amahera yo gufatisha avance mu gifaransa bararindira barahebura. Cyo kintu ndacumva nk'umugani twebwino ntayiboneka kuva aho batanguriye kuvuga ngo tujye turatanga amahera baguhe ifumbire, nta n'ivyo banatubarira abayikeneye ngo baze kuyigura. Muri komine ya Kayogoro mu ntara ya Makamba bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko muri ino minsi habonetse ifumbire nkeya ariko ihabwa ku bwinshi abadandaza begereye abajejwe intwaro. Abo badandaza nabo baraheza bakayigurisha mu nyuma ku biciro bishakiye. Iyo fumbire abadandaza barangura ntishikiraho iyindi shikira baca bayikwepesha. Numva abadandaza barumvikana nabo uwo intumbiro ntaba ari uwo bateramo aba ari uwo bazodandaza. Abanyagihugu bakabura babuze abadandaza baba barose bakiriye n'ikibazo. Abo banyagihugu bakaba babona rero ko ari hamwe iryo kena gifumbire ya fomi ryobandanya ryibonekeza bizobagora canke bikananka uko bazobandanya bakora umwuga wo kurima ubatunze, ari nako gusaba leta gutorera inyishu ico kibazo.